Ikaze bakunzi ba Look Media bakunzi b'ikiganiro cha Look Sports. Musanzwe mubizi ko uyu ni wa mwanya mwiza wo kwashikiriza ikiganiro cha Look Sports. Dusanzwe twashikiriza ni ku munsi wa mbere canke ni ku munsi wa gatanu. Ni Look Sports mushikirizwa nanje ari naho isongozi mfatanijwe na Mbega Ngurigwa. Mbega ndakwamukije. Ndakwamukije Lopez, ndaramukije namwe mwebwe ko muradukurikirana. Cyane kuri umunsi wa mbere tugenda dusesangura ama activity bagira aba muri weekend, muri basketball hani wacu mu Burundi muri football tugenda turankino zageze bazitandukanye. Turaja gusimbira no ku mugabane wa Buraya ngira turabe kumene byagiye bigenda biba na cyane urukino rukomeye rwagiye ruba ku mugabane wa Buraya ngo tusanzwe tumenye nka El Clasico yahuza umugabo wa Real Madrid n'umugabo wa Barcelona. Namakuru atandukanye za kwashikiriza ku munsi wa mbere. Ni ikiganiro cha Sport kiza kudufasha gutangura indwi inshasha. Ni ikiganiro cy'umunsi wa gatanu kudufasha gusozera indwi no kwinjira novuga ngo muri weekend. Dahremaze ko bivuga mu makuru no munsi ni basketball hano mu Burundi. Ni VBL iriko iragera ku musozo. Ona ko ari nkino zidasanzwe muri weekend. Umugwi w'urunani ku munsi wa gatandatu utari worohewe, ku munsi w'Imana kandi utari worohewe, ariko ashoboye kuvyitwaramo neza. Ni ku munsi wa gatandatu aje gutsinda umugwi wa Rezipo, ku munsi w'ejo w'Imana uza gutsinda umugwi wa Tigers BBC. Ona ko ni urukino rwaje kuba rubamwo novuga inkino zose mbere kwa zibiri zaje kuba zibamwo ibintu twovuga ko sinzi ngene nogita. Ku munsi wa gatandatu habaye kanu kagorane gatoya. Ku munsi w'Imana haraba n'ibindi bintu nibaza ko tuza kuba tubica ko buke tuza kuva hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya neza muri La Liga Santander. Abona ko umugwi wa FC Barcelona bisa naho wamaze kushira amaboko abiri ku gikombe cya Liga Santander muri uno mwaka w'inkino, inyuma yo gutahukana urukino rwa El Clasico igira kane mu mwaka umwe. Abona ko ni FC Barcelona ihagaze ku mutwe wa Real Madrid muri mwaka wa 2024 ushuru 2025. Reka tumire amateka to duheze tugaruke ni doni dugiganye cyacu. Twamaze kuba tugaruka ni doni dugiganye cyacu. Reka twinjire neza muri Vitaro Basketball League 2025. Ni VBL ubona ko iriko iragenda igera ku musozo ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Imigwi iriko iragwanira Big Four ibandanye yigenza neza yose. Ubona ko n'umugwi wa Dinamo, umugwi w'Urunani, umugwi wa Remesha, umugwi wa Tigers BBC ndetse n'umugwi wa Rezipo. Ubona ko nino migwi itanu iri kugwanira ibibanza bine vya mbere. Mbega hazovamwo umugwi uwahe uno munsi? Reka duce ku mugwi w'Urunani. Nibaza ko tuza duhagara ko cyane uno munsi. Ni umugwi waje kuba kino nkino zitoroshe wakinye niyo migwi yose turiko turavuga uno munsi. Ukina umugwi wa Rezipo, ukina mbere n'umugwi wa Tigers. Ni umugwi w'Urunani washoboye gutsinda izi nkino zose uko ari zibiri. Cyane ubona yuko Urunani novuga yuko ari preparation nziza kuri match ikurikira muri indwi tuzogenda tubona ya Dinamo izogenda ibahuza. Novuga yuko ari Urunani rwagiye rwifata neza prospera ku kibanza ca mbere ca VBL. Nogera ko rwatsinze top 4 top 5 isanzwe hari muri aka kanya ka VBL. Ni Tigers na Rezipo na kora ama equipe agenda cyane gusunika cyane kugira irabe yuko yokina iyi playoff yo mu Burundi. Tubona ko ari ibintu tutari tumenyereye, mugabo ubona ko ari n'inkino zijya kubamwo intensity cyane. Ugiye kuraba n'ama match nyine yagiye aba, ugiye uraba abafana nabo nyine bagenda bikomporta hagati yabo, ugenda ubona na staff technique ariko bakumenyereza nabo nyine ubona yuko hose hari n'ishaka kuri iyo migwi igenda ihura. Ndabona ko ni umugwi w'Urunani ku munsi wa gatandatu ko watsinda umugwi wa Rezipo. Twaje kuba tubona iminota ya mbere mu ba Blues witwa Patrick McGreen yaje kuba aza umugwi w'Urunani mu kinyi mushasha kwari rukino rwa mbere. Twaje kubona kandi iminota ya mbere y'umusenegal witwa Thierry Sanya ku ruhande rw'Urunani. Baje kuba bigenza neza witwa Thierry Sanya cyane ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana yakinye urukino rwiza cyane bakina n'umugwi wa Tigers. Umuntu akibaza mbega uno munsi no mugwi w'Urunani nibaza ko ni amarafo yo kuragira mu gutegura VBL mu gutegura playoff za VBL. Nico no nibaza kuko no munsi nibaza ko nta okekanya ko Urunani muri top 4 utegeza ko ari no munsi nibaza ko ni preparation za playoff. Ndibaza yuko uma equipe abiri atategezwe gukura muri playoff. Turazifise tuzimaranye iminsi ni Urunani na Dinamo. Ahubwo icyo tusigara turaba ni iyihe ya mbere iza gutwara kubi ya mbere muri liga ya VBL. Ego novuga yuko Urunani twagiye tubona yuko novuga muri retour yagiye yitegura cyane ukaboneka igenda kuzana umusenegale kujana na Patrick McGreen. Ubona kandi ari abakinyi yuko bagiye bazifasha cyane muri izi match zibiri zagiye ziba samedi dimanche. Novuga yuko ari ibintu
biriko biratuma urunani rusubira kuri niveau twari tuyizi ko avant l'année passée urunani rusura kwiha icizere rugaha icizere abafana yuko ushobora gutahukana n'IVBL no ma playoff rukigenza neza atagisibyo cyane. Urako ni umuguru nani witwa Patrick Magrin ku munsi wa gatandatu yaratsinze amanota 9 mu minota mike yakinye. Ku munsi w'ejo naho nyene umengo yatsinze amanota 9 ntako ndibesha. Ubona ko uko aba Steve Doje yiwe ni umujwere nta bintu twovuga ngo aratinya ama contact so ariko so gutinya ama contact niko no bivuga ni Steve Doje isanzwe ari yiwe kubera vuga yuko si gutinya ama contact ahubwo aranka kwiyangasha cyane ko urabona yuko izi televiziyo wacu no ko atarazimenyera cyane kandi urabona yuko si utamenyereza izi televiziyo wacu iyo uramutse ukagira imvune ni ibintu bikugora kugaruka cyane gose urabona ko n'umukinnyi yatanze ama impression bon twari twatanze ko n'umukinnyi nta surprise irimo ariko naza ko les premières impressions ni nziza cyane ku muguru nani urabona ku munsi w'umukinnyi Thierry yakinye basketball nziza nibaza ko yabaye meilleur kuri côté y'urunani nibaza ko yabaye ari nawe ari homme du match ko yaje ko ni naco gituma ndibaza yuko muri recruitment ndibaza urunani ruko raraba abakinyi est-ce ushobora kwa portiki equipe basanzwe barafise abakinyi beza arabakinyi beza sanzwe bafise ariko nukongera ko abandi beza cyane ego baza gufasha equipe na burya si ramutse twaya playoff na VBL ishobora kutuyibona muri back navyo nyine urumva ni preparation kumenyerana kw'abakinyi na cyane yuko kuri abo étranger babiri zari nkino zabo za mbere kandi urabona yuko perception yabaye nziza urabona yuko na cœur yabaye nziza cyane ego ni ku munsi w'ejo umuguru nani waratsinze mu Rwanda Tigers ariko haje kuba ikintu novuga ngo kidahumuriza cyane ku mugwi w'urunani hari amategeko ya FEBAB avuga ko equipe irarekuriwe kwarinya abayitranje batatu batarenga muri tere mu bakinyi batanu abayimwe abarundi babiri n'abayitranje batatu ariko ku munsi w'ejo ku munsi ya muguru nani harasigaye nibaza ko umunota sinaza ko warushika nibaza ko ari umunota n'amasegonda makeya cyangwa umunota ubura amasegonda makeya witwa Elvis Akizimana yagize remplacement aza gukuramo witwa Mariki Ngenzayo Mariki yinjiza Patrick Magrin. Nuvuga ngo amaze kwinjira Magrin baje kuba bakwira abayitranje bane bari muri tele. Ndavuga Patrick Magrin yari Papa Mariki yari uyu musudane yari musudane Dikong yari uwundi ni na Thierry nibaza ko bari bane nuvuga n'umurundi umwe witwa Muhire Prosper ni ani naturalize umurundi no musa ko avugiye kubirana nuvuga ngo bose bari nk'abayitranje muga Muhire no musi ariko akina nk'umurundi nuvuga ngo ni incident kuba abakinyi batayigaza bagiye kubiro Marika kirikane cyane nuvuga ngo yapfuye kuja remplacement ibaye Marika yamaze gusohoka Patrick Magrin yamaze kwinjira muri tele abakinyi batayigaza avuga ati bari kubakina abayitranje bane nibaza rya basket nayo nyine rafise amaregle rafise amategeko ngenderwako nijya novuga ko yo bari yabaye nka erreur technique tactique ya coach ko yaragafise ko yarantuka nibaza ko nawe nyine yo babigize kutamenya kutamenya ni ivyo birogique no kutamenya yagize kutamenya kubera ugiye kubiraba urunani rwasa rwatsinze kandi difference y'amanota urabona ko yarakiri menshi difference ya 10 points yari hari muri urwo rukino byari kuba bigoye cyane si possession de la balle bari kuyigumana canke bagakina hagati yabo bakagerageza nyine kudefenda nibaza yuko ari ikintu bishobora gukuta cher muri aka kanya kuri urunani si FEBAB ugiye kwiga amategeko ikanayakorera ko cyane gose nawe rijya yuko novuga abaserukizi b'umugwi wa Tigers nabo nyine bavuga yuko buca bandikira ikete FEBAB kugira bashobore kuraba kumwe n'ivyo bintu byo kosogwa nibaza ko ni erreur yabaye ku muguru nani ariko kandi baravuga ati Tigers nanye irashobora ko yarakoze ikosa kubera bapfuye kubona yinjiye muri tele bavuga ati babaye abayitranje bane nuvuga ngo abantu bavuga ati iyo bamureka basagakina même une seconde nubwo atari kukorako même une seconde gahera ari muri tele umupira uri anje ngako bwanje je nibaza yuko si umukinyi natabara akora ku mupira yamaze kwinjira mu kibuga nimba naho nyene bihagaze remplacement yamaze kuko arbitre yamaze gusifara remplacement usohoka gasohoka uwinjira akinjira bifata ko ari effectif yamaze gukwira muri baba nico nyene naza ko ni ikintu gishobora gukuta sheri ku muguru nani uno munsi kuko Tigers nibaza ko ejo bavuye babibonye bashaka kwidika ubona ko sijya mbere bibaye muri ntuzeye byarabaye kuri match ya mbere hagati y'Urunani na Dinamo kuri yari match ari itaheze yahejwe n'imvura aba Dinamo barakinye ari bane abayitranje bane ariko Urunani ntigwabibonye directement bagiye kubibona après baza kugira ngo porta plainte après 48 heures nuvuga reglement ya FEBAB navuga ko après 48 heures ntivyemewe ije to uno musi umugwa Tigers nibaza ko uno musi urenga nimba batabigize uno musi nturenga
batarandikira FEBAB. Mu bisanzwe nohimiriza cyane cyane staff technique uko bikwiye kuzirigera kuri aya makosa ngenda ba ikiga n'amareglema agenga FEBAB kuko navyo nyene biri mu bintu biba bigize basketball kwera umukino wose ufise amategeko ugenderwako ategerezwa kuranga urukino. Yego. Ni umuguru uno munsi hamwe boza bakakutwa inofore. Byoba bibaye diri mbi ikomeye cyane ku muguru nani. Reka cyo kuri weekend itariki 17 itariki 18. Itariki 17 bazoba bafise umugwi wa Dinamo. Itariki 18 bazoba bafise umugwi wa Remesha. Iyo migwi ibiri yose yarabatsinze match. Ni migwi ikomeye uno munsi muri VBL. Ni umugwi wa mbere hamwe n'umugwi wa gatatu muri VBL. Eske uno munsi ntubona ko boza nivyo baragize amaranfo. Eske Dinamo izoborohera? Eske Remesha izoborohera? Muri aka kanya nibaza yuko urunani rwariyubatse mu kuzana umusenegale no mu kuzana umunyamerika nibaza yuko bariko bararaba eske concurrence yabo bari babonye amafaiblesse yabo bagiye bagira muri ale nibaza yuko arico kintu ca mbere batangiye gukorera ko kugira recruiter abakinyi banje bakomeye kandi bashobora kubifasha cyane nibaza yuko urunani rumaze iminsi rutegura cyane gose sevuga bazokina mu ndwiza ndibaza ariko batanguye kurutegura ko barabizi kuva muri Kotobu ariko batangura gutegura amakotobu nibaza yuko ari naremesha muri aka kanya sevre ihagaze neza muri aka kanya ariko nibaza ko tadusubira gukora mu gisho urunani na cyane yuko nabonye urumva barikomeje kandi tubona yuko ari urunani ariko rwanje rukora amakotobu akomeye muri aka kanya muri phase ya Kotobu. Eske twitege ko urunani ruri capable yo gutsinda izi match zibiri ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana zose incanye? Ndebaza yuko atagihindutse ndebaza yuko urunani ruko ragaragaza kwisubiza osome muri aka kanya muri VBL. C'est vrai Dinamo ihagaze neza kandi abana ko ifise abakinyi bari fit batangu basuye kumenyerana kandi urabona yuko Dinamo hijije iyi phase ya ariyo ya mbere. Ndebaza yuko urunani rufise aspiration gusubiza abafana ku mwanya wabo gusubiza equipe yawe ku mwanya wayo kuko urabona ko abafana b'urunani muri aka kanya banyotewe cyane intsinzi yo kuri Dinamo n'intsinzi kuri Remesha. Nayo makuru ko avuga muri basketball umva ko ku munsi wa gatandatu hari ibirori bikomeye cyane El Clasico hagati mu Dinamo ndetse n'umugwi urunani ku munsi w'Imana urunani gwakire Remesha urabona ko ni match zikomeye cyane muri VBL. Reka cyo tuva mu Burundi mbere twerekeze ku mugano wa Buraya neza mu gihugu ca Espagne. Ni umugwi wa Barcelona waje kubutsinda umugwi wa Real Madrid ibitsindo 4-3. Ibitsindo 4-3 muri El Clasico urabona ko ni ibitsindo bibiri Real Madrid yaje kubitsinda bya mbere mu minota nibaza nko nka 10 n'ingahe ya mbere. Urabona ko n'umugwi wa Real Madrid wazanye impress uvuga ati uno munsi ni FC Barcelona tuba honyore tuba Inter domira aho yabasigaje natwe ahubwo tubinjize indani mu kuzimu ariko urabona ko utwa Hansi Flick ari kumwe na attaque yiwe urabona ko Lamine Yamal, Rafinha ndetse n'utwa Eric Garcia aro baje kubavuga ati wapi Real Madrid ntiharagera nubwo malgré isindo bitatu by'utwa Kylian Mbappe. Novuga yuko ari novuga yabaye performance nziza kuri umukinyi yitwa Kylian Mbappe ariko novuga yuko ari performance itagikwira kugira bashobore guhonyora ikipe ya FC Barcelona. Novuga yuko ari FC Barcelona ko turabona muri iminsi yuko ari ikipe de remontada novuga yuko ari ikipe amwe itangura gukina neza ari itsinzwe novuga ariko ibintu twari dusanzwe tubona kuri ikipe ya Real Madrid kandi novuga yuko ari rukino wari ruryoshe ku bantu bariko bararureba kubera ibitsindo indwi muri Clasico novuga yuko ku mpande zose ari ibintu bitaboneka kenshi cyane gose. Ikindi naco naragize constat cyane ni ama erreur novuga arbitrale yo baragira ba cyane kuma novuga kuri côté FC Barcelona kubera ni novuga yuko babaye ama erreur yo bagira akora ko cyane gose. Novuga ngo FC Barcelona barayibye novuga ngo yarayibwe kubera iyo VAR yanamutsinza ikavuga ati si kosa mugabo techniquement ku bantu twari ko turaraba urukino ku maso y'iwacu ku byo twashoboye kuraba twarabona ati eske wewe ari nka wewe wisinya kubera harabaye nk'ukuboko kwacu wamenye ubona yuko ariko na Real Madrid baje ko bayaka penalty bayihaye ku novuga yuko ari penalty yoba bayetse kubera orge kandi yona niza orge ziri milimetre z'ugwara za VAR sinovuga yuko ari Real Madrid yoba yarabaye défavorisé. Nuvuga ngo UFC Barcelona uvuga ati UFC Barcelona itaba défavorisé ahubwo yakuye yatsinze ndwi canke 8 umugwara y'abagiye yitwa défavorisé ntabyo twomenya ariko muri aka kanya novuga yuko ari FC Barcelona arbitrairement yoba yarabaye délaissé
ego baragejeje hasi kubera urabona yuko ni pression Real Madrid muri aka kanya ikashira ku arbitre cyane imbere ariko ubona ko bitabapeya uno munsi birabapeya cyane kubera uravye urukino rw'ejo urabona ko arbitre warafise ubwoba mu gufata ama decision amwamwe nivyo novuga yego ariko uno munsi ndubaze ko Real Madrid eske yo guma yitwaza arbitre turavye saison iri kuragira uno munsi equipe ya Real Madrid nta equipe ishobora gutsinda classico zine ni eske washobora gushiramo facteur ngo arbitrage ukunuka muri aka kanya novuga yuko Real Madrid guma yitwaza cyane ikintu kijanye na decision arbitrale ubona yuko ni imbere y'urukino yuko novuga yuko Carlo Ancelotti Javier Tebas president wa Real Madrid n'abandi bantu bo bagize commission arbitrale bo muri Espagne bo bagiye barahura n'umu arbitre ibintu bitaba kenshi tutumva na gaki kugushobora guhura n'umu uko iyi ndwi yose yaheze novuga ngo televiziyo ya Real Madrid atakindi yerekana amakosa y'abarbitri nibaza ko navyo nyene ni ibintu biterekana image nziza mu nzira novuga yuko abarbitre nabo nyene n'abantu si umarbitre sonzi kibuga urabona yuko hari match yarigeze kuba ya El Clasico ubona yuko umarbitre yisiguye arira imbere y'abamenyesha makuru novuga ko ari ikintu cyo kigenda gikora kuba arbitre nabo nyene urabona yuko n'abantu nkatwe urumva si ariko ba presse inyuma na cyane abantu b'ababanyi bashobora no kugirira nabi kubera amadecision y'irafata kwera abafana hariho des circonstances ugasanga barengeje nivyo n'ibintu biba twamatubona ishavu ryabamaze ugasanga bagiye bakora ibintu bitari byiza gutuka barbitre ko barungikira mamo ari terroriza ku telefone kumenesa amafamilie yabo navuga ko nivyo n'ibintu bigenda bikora cyane ku barbitre no ku madecision agenda afata nico bituma bifasha ku barbitre decision gira ifate arabaza rimwe kabiri gatatu var itavyemeye kana babona ko ikintu barico vumye ko kireka ya bon reka byara bite tubikiye ku ruhande no musi ni Real Madrid itsinzwe classico zine muri saison iyi tuvuge ko uno mugwe FC Barcelona uri kurusha Real Madrid muri uno mwaka totalement novuga yuko physiquement et tactiquement ni Barcelona il est très supérieur au Real Madrid ni Hans Flick ari supérieur ya Carlo Ancelotti c'est Hans Flick urabona n'abakinyi urabona yuko Lamine Yamal n'umuntu atararonka umuntu amufasha muri aka kanya muri Real Madrid urabona ko Fran Garcia yarashoboye kugerageza match nziza ariko warabonye yuko ari umukinyi ari hasi novuga yuko ari Real Madrid yo yarakozwe ko n'ikindi cy'ama défenseur urabona ko Chouameni yaragerageje vraiment gukina ariko iya se poste tumenyere ni Lucas Vazquez tubona nawe nyene muri kanya ari karasaza novuga yuko nawe nyene bigenda bituma Real Madrid irakwiye kwiyubaka novuga yuko muri iyi saison iza muri pre-season irakwiye kuraba abakinyi cyane defensivement n'abandi bakinyi nk'abagayo hagati kugira attaque yo iri fit meze neza urabona yuko Vinicius na Kylian Mbappe connection abihari kandi igumi komera uko imisi igenda uno musi baje kubaza Xabi Alonso aze kuba aza muri Real Madrid tunazo ko ni avantage je kuri Real Madrid iza rya Xabi Alonso novuga yuko azoba ari umukinyuro mushasha sevuga ko mu kocha kandi urumva azoba ari ikintu symbolic komeye cyane ko Xabi Alonso yaragiriye ibihe byiza muri Real Madrid mugabo ico novuga yuko nawe nyene set Alonso abakinyuro mufasha cyane defensivement milieu de terrain ndibaza yuko bizova bimugora cyane kuko kugira attaque nziza nivyo ariko attaque nziza ikeneye defense nziza kugira ashobora ku maintain ibitsindo bari batsinze urana ko ibyo bashikiye ko ejo ku munsi w'ejo ubona yuko Kylian Mbappe yashoboye kuronka ibitsindo 2 mu minota 10 ya mbere byari ibintu twatanguye abafana ba Barcelona batavuga ati wo Real Madrid iraje ariko ubona yuko ari FC Barcelona nayo nyene baragize ama erreur ariko ikaje kwikosesisa ikaje gupermettre Real Madrid ikaje gutera Real Madrid ikora amakosa amwamwe tactiquement ubona ari yagiye réussir est-ce que dufatire uno musi FC Barcelona officiellement bamaze gushira amaboko abiri ku bikombe nibaza yuko basigaje imatch imwe ikora basigaje match zitatu novuga yuko imatch ikurikira ni decisive kuri FC Barcelona si FC Barcelona ishoboye kunganya iyo match cyangwa kayitsinda novuga yuko imatch izokurikira bashobora kubaha donneur ya nivyo nayo makuru aravuga muri El Clasico na nibaza ko igano cyacu cyo tugarikira hano uno munsi ku munsi wa mbere reka twayisango ku munsi wa gatanu ariko reka manishimire mugezanje Darle ngurirwa shimire namwe bakunzi ba Rook Sports bakunzi ba Rook Media Darle ndagushimira Chris ya mugire aho muba